niyo mpamvu twacitse special day. Ni igikorwa aho umwe ava mu ishengero, aho duheba amadini, umwe wese akaza azanye umutima wo guhimbaza Imana no gutaza Imana gusa. Ikirore kiri imbere ya gino gutera imbere cyane, gutera imbere cyane mu burere bwose. Nibaza ko abantu bataragira like cyangwa subscribe, nibaza ko bikora vyihuse vyihuse kuko iyi ni TV ishigikira cyane abaririmbyi ba gospel. Ni TV iri kwirakora mu buryo budasanzwe, rero kandi twebwe turayishimira ku ruhande rw'iwacu, n'abatarayibona nibaza ko boyirondera kabisa, ko ni televiziyo iri kwirakora mu buryo budasanzwe. Hello everybody, nkuko mubizi turi Mirror TV 257. Tukubera ikirore kugira nawe ubera ikirore abandi inshuti mugenzi urabizi. John Jadogo Trip, ariko nakubwire yuko kuri kamera ndi kumwe na Ani 257. Muri bina biriya hari abatubera ikirore kugira ngo batubera icyitegererezo, natwe tubera ibyitegererezo abandi. Ntawo bideha mu ijambo ry'Imana cyangwa mu bikorwa by'Imana, mu bintu gospel muca muvyumva, naho nyene nibaza yuko ni naho hambere dutegerezwa kugira kubashobora kuduha ubutumwa bwiza cyangwa ibintu biriya ibintu gospel kugira natwe tubigaburira abandi. Donc iyo tugiriye ku bintu biri mu muco w'Imana, natwe tukabiha abandi, tubabereye ikirore. Nguko rero kuri uno munsi twagendeye ishengero ahabereye event bise special day. Iryo shengero naryo sirindi ni Pentecost Church of Jerusalem. Niko gitwa nihenze, ni Mukamenge neza hepfo yaho aho bita iwabo n'abantu. Rero habereye special day. Mbega special day kubera iki? Iyindi minsi yose ntiba ari special, nibaza yuko tugira turonka umuco. Mubabiteguye ndi kumwe n'umutama ngaha, reka tumwite umutama kubera ibyo duha ni byinshi, agira tubera ikirore kugira natwe tubere ikirore abandi biciye kuri Mirror TV 257. Tumwegera tumuramutsa. Yes, ndakuramutse inshuti. Amahoro. Yes, turi Mirror TV 257. Nashaka mwanze muramutse ariko aradukurikirana. Ndabaramukije, amahoro y'Imana. Abariko baradukurikirana nitwa Guy, abasanzwe sengera muri Eglise Pentecote de Jerusalem. Guy, kubera ko no munsi special day, mbega yindi minsi ntibiri special, minsi yose nibaza nk'abantu bemera Imana, iyo tuko turasengera umunsi mwiza Imana yaduhaye, kubera ko no munsi wonyene ari special day. No kubera ko uyu munsi hakoretse ibidasanzwe, ndibaza ko mwabibonye, mwadutembere mwabibonye, aho ubwoko bw'Imana buba mu bumwe, aho ubwoko bw'Imana buja hamwe bugahimbaza. Umuntu ashobora guhimbaza ku kiti ciwe, ariko iyo tugiye hamwe hoho bigira izindi nguvu zikomeye cyane, hama ibidasanzwe bigakoreka. Tugiye hamwe bigira inguvu nyinshi cyane, ibidasanzwe bigakoreka. Twabonye abaririmbyi bagiye batandukanye dusanzwe tuzi, mbega nabo nyene nabo ngaha canke ni igikorwa mwakoreye hamwe? Oya, sabo ngaha bava amashengero atandukanye, ariko iki ni igikorwa twakoreye hamwe, niyo mpamvu twacitse special day. Ni igikorwa aho umwe ava mu ishengero, aho duheba amadini, umwe wese akaza azanye umutima wo guhimbaza Imana no gutaza Imana gusa. Mbega iyo abaririmbyi bo ngaha bonye nari bariko bakoze ico gikorwa, umunsi ushobora kuba special? Uwo munsi ushobora kuba special bivana nuko ibintu bikorwa, ariko urumva ko nawe iyo uje uva muri eglise kanaka, nanje nkaza mvuye mu yindi eglise kanaka, ni nguvu ziyongera mu zindi nguvu. Abantu baryohewe, byari bihimbaye cyane. Mbega mwibaza yuko biraheza bikagira akamaro akahe? Urabona ko abantu bari hano baruhutse. Abantu bari hano hari abari bafise ivyiyumviro bindi, mugabo mwabonye ko hariho ivyiyumviro batewemwo vy'ubumwe. Bisigura ngo umwe wese ahaza kugenda hirya no hino araza kugaragaza ico gicapo yabonye, araza kumenya ko mugenzi we nawe afise akamaro, aramenya ko mugenzi we nawe ari kindi kintu yomuterera canke yomwongerereza mu vyiwe canke mu biyo. Amatwa dusumira umengo ni mwari musanzwe musengera muri iri shengero kuva ryari, mwimutse kubera iki Gihe? Twe twahoze dusengera muri eglise bita Holy Center. Mugabo uyu munsi turi hano, turi ku muvyeyi wacu, ni igikorwa twahisemwo kugira ngo tuze gukora hamwe nawe. Nibaza yuko ni neza cyane cyo bagenzi biriko muradukurikirana. Ngaho rero tubwire umuntu wese yari mu ikintu yiyemeje, na cyane yiyemeje kuba icyamwa abandi bantu bamurako, nibaza yuko abafise ihangiro. Twe turi Mirror TV 257, ni kuvuga ikirore. Umuntu wese arafise ikirore kiri imbere yiwe mu byo abari karakora.
ikirore kiri imbere ya Gi cyo bari cyahe ikirore kiri imbere ya Gi no gutera imbere cyane gutera imbere cyane mu burere bwose bisigura ko rero imbere yanje hari ayo ivyo bintu gusa nivyo biriyo iyo ndabiravye nkabona gutera imbere kwanje numva izindi nguvu cyane mwivuga butumwa novuga prophétique canke ni kuririmba mu burere bwose kubera ko Jesse ndo muririmbyi gusa ndi n'umuwansenya umwigisha kandi umwigisha murabizi ngene akora arigisha nyene akinzi indani bwini kabisa yego Gi uko dukora turakunda kugenda amashengero atandukanye ingabire zo mu mashengero atandukanye abantu bakazibona ubona yuko ingabire mu ma eglise ni nyinshi cyane abantu bakora ibikorwa vy'Imana akajambo kamwe tubwirira abantu bakurikirana Mirror TV 257 na cyane cyane n'abataragira subscribe nibaza ko abantu bataragira like cyane subscribe nibaza ko bikora vyihuse vyihuse kuko iyi ni TV ishigikira cyane abaririmbyi ba gospel ni TV iri kwirakora mu buryo budasanzwe rero kandi twebwe turayishimira ku ruhande rw'iwacu n'abatarayibona nibaza ko boyirondera kabisa ko ni televiziyo iri kwirakora mu buryo budasanzwe ama ikintu ndabasaba yuko bomenya yuko turi umubiri wa Kristo umwe umuntu wese amenye guha agaciro mugenzi we amenye kumenya ko na mugenzi we afise agaciro kubwiwe nyene Amen. Ni impanuro Monsieur Gi agiye aduhaye reka ndagushimira inshuti mugenzi udahengesha gukurikirana ibiganiro vya Mirror TV 257 atukubera ikirore girubera ikirore abandi na cyane cyane muri zangeso nziza muri bimwe nyene Imana itugomba ko wewe ni wamara gutungana n'abandi bazotungana nta kabuza Gi tugushimire cyane Imana ibandanye ishira ikiganza mu bikorwa vyanyu bitere bijimbere nko mwayivuze Amen.